Salut tout le monde, ça va? J'espère que vous allez très bien, comme d'hab. Comme d'hab. Comme d'hab. Comme d'hab, Comme d'hab. Ni Alvin Smith, murabizi, niwe mukorana misi yose, niwe abari kumwe namwe misi yose muri Karababa avec Lisa Karlaganez. Imisi yose tawigani baza kumuraba Lisa Karla mu mutwe. Last time yarafise utuntu tumanuka turimo utuntu tutunuzenya uno musi wasize ko nama intention ni bara intention cyangwa na Madrid ya vrai. Ibi dread? Ah, konzi ivyo bintu bitwara imisi Karla ejo twaba twari kumufisi kidigize ko bisigura ko uno musi yagiye wose wabyeguri ku kazi guri mu bintu kwamo wari ko yaguta Madrid. Simenyegwa. Non, ce sont les mêmes que ça gagne les gestes. Urazi ikintu jewe nkunze. Ndakuzi ngene uriko urameliora. Donc uko twatangweje nawe naho tugeze ubu. C'était OK. Hari ikintu kinini cyane cyahindutse. En plus c'est no musi wabeho cyane. Wakoze cyane. Bo hariyo kubegwa no kubegwa cyane. Mugora cyane kubera yuko ejo twavuze ati umutumire byadufise ejo ni dramati. Donc bisigura yuko umwana mukobwa ashobora kuba yavuze ati dramati ndabu. Du coup, je devais quoi niwe na respecte cyane kushandi wa guest. Ni jambe. Niwe abafana muraba ikiganiro cya Karababa misi yose mutuvugire Karla. Comment que turaza kumufata amanse ahagaze. Karla ntiyigira yambara ku munsi numwe. Ati why? Mugabo cyane ibuka yuko ejo namwibwiye ati uko kuntu guma uyambika ibipantaro yuko jewe misi yose mba nisatume ngo ndikume mu petit frère wanje apana n'umukobwa turi kumwe kubera yuko uguma wifuza ibipantaro ibintu zenya non erega umuntu wese afise nzezi kandi se bandi ngo cyane kuma ndazamba ko babivuze oui c'est juste que merci quand donc respect à dramatique ngiye ngo yashoboye kugupusa wowe gushobora ndi baza yikora nawe gauzi ngiye kari no kure muri garde bavuze ati genda kavumbura kakatugene ugasanga yamagana n'umukozi arabubwira karaka mbe yamuzi yanje ndirabura yayindiri irihe ko mazige ntayambara raba amabuja hariya yinyereke ndacakura umuti ndayibatembo. Respect. God, the great things no coach looks good. Oh. Compliment z'uyu munsi. Compliment z'uyu munsi. Ndashaka kuronka contact za meherami wawe. Ndashaka kuronka contact z'umuherami wawe. Ngujya yage. Donc umva uno munsi wasa kutubwira after ikiganiro ingene Karla aza kwikomporta muri quartier. Sivyo? Bio aza kubiza aza kwambia umva. Oya. Ndabatumye mwese musi ikiganiro cya Kina Dramatique izosohoka ndabatumye. Hari umufanzi wavuze singa umunsi Dramatique yaje inuzengira ngo nazo iraba sinzi. Benshi fosana à part jewe. Ko jewe nagize bane yuko. Compliment. Imwe gusa. Valoriser ma compliment cyo gitongo. Courage. Thanks. Je suis fier de toi. Bon, ikiganiro ni Karababa murabizi nkuko twama twikora misi yose ni turakubaza ibibazo hama udashase kwishura ubona ko ari private life yawe ucugi pilipili ucugi sambusa dusizemo pilipili nyinshi cyane grand frère bisigura yuko nimba ufise umuganga ucuva ngaho wamuze kumutelefona kugira ngo bashobore kuzana ibipimo bya estoma. Donc kubona ari ni pilipili nimwe. Voilà, donc namahigwe yawe sasa rero uvuye ngaho utari pilipili nimwe namahigwe kandi tuza gukomera amashi vraiment. Aza kwagizo wa kabiri. Ego donc umutumire rero dufise ni Dramatique ni artiste wo mu Burundi ariko abikora neza cyane. Donc twarigeze kugira post turasaba abantu bashobora kutubwira n'uwaye mu artiste ashaka kutumira abantu bose urakoresha imiti. Ikibazo ca mbere mugabo kwa nta kuntu abantu bose ahubwo ari muri Karababa bakavuga jewe nuko bafise ibintu byinshi bashaka kumva kuri wewe exactly. Urako they support ahubwo nuko bavuga ati oya na support birimwo birimwo I understand mugabo gikuru nuko bavuga ati hari ibintu dushaka to bisigura ko ikiganiro cyacu kugira tugiposte tuzobanza kwanza duposte ntuzinya yayo ko izosohoka ejo bisigura ko yo ejo izosohoka tutabanje kuraba ama likes ama likes 500 tudusha muri stock tucha tuyisubiza kandi tucha tira kandi nuza mu misi imbere mpaka umunsi muzoshikana ama like 500. Donc merci beaucoup kwa chez kuza ikiganiro cyacu. Karla urasama jambo abiri cyangwa atatushobora kongereza kugira ngo soko tango. Gushimira ikibanza le flamboyant hama. Nakugiye urashobora kwicara. Bururuka bro. Beta ibintu bitigwa tu vois. Ukuze. Mais
birahari mwanya bivana en fait urazi mbwa merci urazi gituma ça aide wowe kutazogira ikibazo ku mugongo kandi ya cyane okay Dr. Alja donc uzoza uragerageza ugiye niyo mpamvu ugiye abantu bahora babona je nigira uku nta ziraga ni kugira ngo ugire mu gacayi basanga ukaragara wapi man ko uburure je mfise mvuze ati ngira uku gato noca ngira banje gusaba inshigange nicaye gusaba mpagaze mbandi ukigerageza rero no kwicara uzoze kandi biratuma poitrine y'umukobwa iboneka neza genre ni byiza ko umuntu abone kuko uri umuntu agira exactement n'ubundi raba nkaje nicaye wewe afite ko ari ufise ubure jenga niko nikanga uburebure alanke voilà nuko nyine kuko kandi bigashoboka kumugaza voilà twaje mu kiganiro rero okay kijya kurahira uravuga ati jewe dramati je jeu de dire la vérité rien que la vérité haba rero kabikurikiza nko birahiye kuko okay bon ndarahiye kuvugisha ukuri like anything but the truth. Okay ikibazo ca mbere rero tuza kubaza birumvikana ariko umu artiste dramati ikibazo ca mbere kiza kukibaza kwera bavuga let's fest ladies fest voilà mbabare ndiko ndiga icyongereza kandi j'ai le droit yo kukivuga ko bavuga ati bombe pour connaître si tu parles pas la langue tu peux pas reconnaître voilà ça tu as déjà fait l'amour hama uramaze kudevyaja umukobwa bah j'ai déjà fait l'amour muga senda devyaja umukobwa yego okay ikibazo cya kare no bisigura yuko ku muntu uzi yuko yakumenye ijya mbere acabivuga n'ibisanzwe urazi ko arakomateze muri Facebook uza iyo cyatetse mu kikanje exactement donc ikibazo cya kabiri ni ngo c'est vrai que wakrashinze Chelsea Mullerkc si Chelsea Mullerkc je sais pas bah ouais bana go crashing like I was actually in love mugabo ntiyigeze ntibyari reciprocal donc mwarasohokanye no nitwaso donc ni wa mukunda yeah kuko weekend araguca amazi bro none yari komeye wabigenje gute cyane niyo mpamvu wacuvuga je ngira ndabatema amahiti ku buryo ujya mukobwa hari kuri twari tugitangura université c'est une longue histoire nyene byarakurikiranye biza kunta ahandi hantu heza kurusha so I appreciate maybe presence yiwe mu buzima bwanjye yaratumye hari akantu gatoya kiyongera est-ce que c'était la première fois ukuze umuntu wewe siho yarari ça fait la deuxième fois ça fait mal nakuya ko Instagram ya tesheje ama TikTok yiwe bisiguye ko hajya wo warayara ukavuga ati akagira neza nigeze ubira n'umusirumu bah ouais même fois amen kweli urukundo amen ça fait mal hein none ubu ibaze yumva gute umuntu yararitse wese she's a friend yeah mugabo ndashaka zo mutumire tumubaze est-ce que nta regrette sinibaza parce que ahari ubumbona ameze neza kandi ushirike nk'abagenzi biwe batamubwira yo bro waradekonye wajya mu jama ibiki kusidana kubikorera ko ari abagenzi batari ibintu biri nze byiwiwe ndifuza ko tuzomutumira tumubaze akakantu byo bavyiza cyane donc Chelsea Mullerkc nimba uri kurakurikirana je ndazi yuko igihugu cyacu ni gito cyane bisigura yuko ndazi iyi video yaza gushikira turagukene muri Karababa dushoye kubaza 2 ou 3 questions about iyi sujet kuko je deja birambabaje man ego yudraza umuntu ni bibiri swate akakwemera cyangwa akakwanga mugabo birababaje rero hariyo kudraga umuntu uvuga ati uyu ndashaka kujya mu rukundo no kuba umuntu maze kumukunda cyane man oya kandi igitangaje nuko kuntu mwatuma abagenzi après ni kosa igihe umuntu wamufashe ko afite agaciro mu buzima bwawe hakagera aho mubona ko atagaciro gifite kandi urakamuhaya warigeze ukamuha so banumva vyoguma kujya nyene kwera ko mu buzima bwawe yarahaciye kandi ntibizokugira bihinduka it's already past so yeah. Je suis vraiment désolé pour toi ikibazo cya gatatu okay ubu les gens mukumagirana namubona igihe itampolize genre t'as rien ressenti pour elle de Chamendaz bah ouais
urumva waravuze ikiye ndamutamwa ega jenda umuhungu kandi elle aussi ni umukobwa kandi umukobwa mwiza so simbona ikintu cyari gutuma niyugara hamwe to not feel anything isigura yuko nko baramusagutayemo nawe wamutama cyane la kandi twibuka yuko muna niwe mukobwa wa Metoto gukorana Karababa yavuze ati mu bahungu jewe no kwimarira nawe ni bamakira ni dramatic turindire bakuru ntakintu ata fantaisie burya baby killer kandi yavuze ati ndavyibuka na reaction ye baby killer ashaka kumaria vraiment cyane baby killer yavuze ati cyagiye turiko turatinga quand même di normal nawe nyene ari normal ari normeze urumva donc uribaza yuko atakintu no kumva Alvin Smith asubira ati eske mona aramusagutamu wa mutamu na mutamu fo naburya bwiza afise na mutamu nta kintu mubona muhebwe nta kintu mubona cyaze kuri muga yishuye neza abandi bartista kuvuga ngo urumva turi mu kazi bro uburi mu kazi ego mugabo biravana n'umwana muwa muri kumwe mu kazi mana merci ari umwana muwa muri kumwe mu kazi ukavuga mana siza kubona ndahigike kabisa ari nundi uvuga eske no ndi bavuga director urashobora kuvuga dusubiremo donc merci beaucoup cyo kibazo cishiwe neza cyane ikibazo gikurikira ni how are you je nacho geza nzi one setting go how me how old are you how are you I'm 25 years old 25 years old 25 bizamaze gushika canke ni bientôt no zarashitse kuri anniversaire yawe muramaze kumenyana mona yabanje kumenyana twamenyana kera genre umuntu na treat ko urumva ariyo kumenyana n'umuntu ni nkuko jewe n'ujya mukobwa akora gasunga bwari turaziranye mugabo muramenyana iyo ni connaissance mugabo ni sinzi voilà umva kera umushaka kuba mwagize mugabo ubu niyo twese twagiye kubona oya twari twaramenyanye Loki okay how old are you have 25 25 years Qu'est-ce que tu as? Ok. Couramment, est-ce que au début, relation, tu es single and searching. Ah, searching. Bienvenue les filles et les femmes. Vous déposez leur candidature. Abagore sindabakenshi abagore ça veut dire umukobwa amaze kubyara cyane wari wowe se yogutamu ufa kumukunda. Chaje rero I always follow my feelings. Sinzi kuvuga ngo ujya muntu ngo mugabo nyine kabe karimo akantu kubwiza gato ibisigaye kabe gato mugabo kabe clean donc ça rero les femmes et les filles déposez votre candidature déposez ma candidature ya Ndashaka kuyabakira Alvin kazirashika ari single bro nukuri I've been single for 3 years years si c'est surtout iazi bisigura yuko kuva cyagiye cya Chelsea n'ubu nta mukopine arigera ntasubiye kujya en couple uko vyawe na Chelsea Mullerkc ça fait 3 ans c'est pas 2 ans quelque chose Chelsea Mullerkc haraciye nk'umukobwa muga nawe ntiyatevye c'est kuyo mukobwa ari kuri força we mu mwemeze Chelsea Mullerkc umwereke umva ma turavuga wapi kabisa non ahubwo l'histoire c'était yuko avec Chelsea il y avait nyine ibintu umuntu akora abantu bakavuga none njye muntu bijya binabikora lago ntabibone et puis lago was like jewe let me take that and then she came bishabihera nanye kubera ntiyaje kubera aje kubera ubwo yeah les filles moi shaka déposer ma candidature yanyu amawara za gushwazisa uprefera bakobwa bameze gute jewe birazwi comme d'habitude bashaka ibintu by'imisozi ya heha teza kavumu wewe uprefera umukobwa bameze gute umukobwa qui a du respect ça me va ego du respect hamwe n'ubuntu nyene like being umuntu yuba nyene ego bon turabitahura mugabo urumva kuri kubera ko nanje so bisigura yuko uwo gutamisha cyo cyose nawe coba ingidiri ngaho imbere ntari oya dekriva kugira ngo abaze kudepoza candidature baje kumenya eske jewe mu manuze ya mu manuze ya mu critère yavuze ndimo
that's why bavuze ngo wari wese ngo nanuze aje nakubwiye ati uwindidi imbere ndeka binyuma uraza kumwemera ngo oya kamene bisigura yuko navugi abe shaka ameze gute ateye nka mona example mona umusasha ko yarapfuye kurya mukobwa atari wowe uje mvuga ko yarakugize umusazi wawe oya umbajije ateye nka mona rero muratera novuga oya bon bisigura yuko reka tumudekrive mona c'est oye umukobwa mona afise ingidi zingana na tayi yiwe antuka arajya gwengeje nuko nkunda abakobwa barebana bagusumba meme na nako kajamo muri makriteri oya mona simuremure mona simuremure cyane ariko niko nyine ari muto umukobwa ari ngaho ni dative miss bari gukunda abakobwa bari baramutamo dative bari couple ya bien oya dative nawe ni indi dose ararenze dative rega simuremure Zuriya ku mutuga wawe bawe. Bon, donc kibazo kurikira merci kuri ico kintu. Handaza abakobwa benshi DM yawe iraza kuzura kubera ico kintu cyonyene ndaza arabaza kubwira kandi ndabizi je ndatsituma arabaza kuza ariko arakobwa za kuza yo je suis vraiment désolé pour toi. Je suis vraiment désolé pour toi kubwa Chelsea Mullerkc. En tout cas ça fait mal. Ndabizi ko abandi c'est vrai uri single. Ah shareka mungu nawe. Iyi message ha sha nuko nyene jewe ntafise nyene ivyo wowe ushaka mugasi no sha ndabizi ndaza message y'abakobwa haruka nusa kubwira bahiyo sha uri kuratubesha ndazi mwashatse ko tumumenya tubwiza uku ndazi abazuza kwandikira amajambo ni benshi cyane kandi nta muntu azo kwandikira ari ngiye batonyandikira ariko bro nta muntu azo kwandikira umuhungu nawe umuge oya umuhungu oya no umuhungu byanje avuga ebana bro ebana vya vrai cyangwa bro sorry sana kabisa kugira byumve Rwanda abakobwa yo je suis vraiment désolé so cyazo kurikira ni cyakangahe kibazo kikwiga ndio twatwa gisemba like si te seul ou ya tishuranye na sacinga yego ariko arasacinga mu bastari b'abarundi ninde crashing b'abarundi kazi b'abarundi kazi Keza nini? Bo, ije nivyo bari kumenya. Keza nijya mpetsa ririmba? Nyegera mama we. Wow. It's not good crushing like that, but you know. Bon, reka rero mvuga ikintu umugabo arambabarira. Reka senda kivuga. Kivuga. Ni byabatu kivuga. No, ni kintu waje umugore wanje ufite urumva. Narababonye wowe ntujya bavukana. Bo mugabo nta kibazo na kimwe ni ntuzenya yanje kugenda babona ico gihe umugore wanje yari yaje ashika muri confinement byari confinement rero barahantu hamwe iyo ndabona bagiye bakubwa biji nabona ko ari abana man urumva mugaye mari babarire kandi urumva bibaho umuntu utamuzi bibaho apparence ukabibona ya apparence ça rero igihe sinzi icyo twako tuvugana na Nirna kinambya abasiba abana bari kubecyaga ngo abo nabana ngo barakuze ivyo ni bisanzwe donc ça c'est normal ndibaza ndero normal c'est normal mucyo mufata yuko je nabasuzugiye mugabo ingene tayi zabo nyine bameze umengo utwana vraiment donc naciye mbaza bashamiya ko bakuze ndavuga okay donc imani babariye mugabo je nkuko ndi direct sinkunda kurya umunwa donc iyo na niyumvira ikintu je ndakivuga kuko none sinuko batankubita nagashobora mugabo yena cyakikuvuga ko mure nyazogira andi hantu uza kuvyumva ngo Alvin yarigize kwimvira ko mu donc bashaka ubimenye tu kumbure ayo sijewe je nyayo nabandi bababona bakibaza ko barabana kwa kujya kuntu apparence yabo imeze donc Keza rero kakeza umva Keza mu bantu bavuga ati mwambarije mu baririmbyi b'abakobwa donc ni mu kurashinga bisigura yuko a déposer candidature arashobora gupasa nabawe why not aha urabwiye urabwiye John ibaze n'imbiri mu muca mukora twaragakoza ubu donc iki kintu ni rya mbere tucumvise twaragakoze fo tucumvise muri Karababa muri Dramati baragenda Dramati baramutumira ku maradiyo hehe uramaze kuvuga iki kintu cheers bro kandi jina cyana jina live izoga mali kuva ona kubone yuko atanzogunya urumva buturi muri donc abigize kwera wabonye ko atazanye akosha kuva twakuraniye no musura ntamwe akantu
urantayemo kabisa guruva arabigize kubera yuko ahubwo naraziheje cyane ibuka yuko nawe nyatazanywa natona cyenda mu cheers ayumva nakugiye motivation kuko hari igihe hari abantu maze kubaza ni ikintu kiri grave mwakoze kugira ngo muhebe inzoga oya jewe ni decision yanjye kuba cyenda afite ni panga mu buzima bwanjye vuga ati Alvin iki kintu arageze ku giheba nkagiheba nkarondera ikindi kintu cyosubira kijya voilà c'est ça nkuko hari igihe ibiganiro byose nzobiheba ko je ndafite ni program nzobiheba byose nje mu bindi inzoga none zasubijwe niki inzoga zasubijwe nakazi karenze cyangwa nakazi kenshi cyane yo ndagize ko baracabibaza ibindi no pasa abomba twumvise inzoga zasubijwe n'ibintu byinshi cyane je maze imisi mana yanjye wisiguye uvyisha fe hama byo nako ndavuga ati iyo umuntu ndakunda kuvuga iki gabaje wavyibagiye wanciriyemo sorry sana nacho kaza mu nyumba donc kakeza ego nako ndavuga sha uyu warabamutumira mu biganiro hehe ni ari bwavuga mugabo muri Karababa bisigura yuko twebwe turarenze ikibazo gikurikira niye parto kunda kuri mona mona kumengo twamumuhaye twamumukoreye ukundi kanisha uyu mujana ndamaze kubona kuri mona acaba direct no like ndi mu kiganiro gisaba ko mba direct upa kari nta birikirura ntayirage ndurabona ko so mona I love dususu twiwe okay bamanda babwira abartiste mu artiste ategezwa kuvuga ari umu artiste waraho naze kuvuga mu muri Nigeria mu bagira ati wowe ukunda iki mu buzima avuga je nikundira kari direct kandi urumva birarekuye man avuga je nikundira kugibiye kandi nta umva c'est normal bro nyine uraba urabivuze afite kuri respect na mjemba mwana tangorane birimwe kwera at least ndiko mvuga ivy'iwanje so kandi tonfude ukunda ego nta kintu okay nisha donc nta commentaire nyinshi dufise okay ndaza mona musa ikigira kizosoka azokwandiya kubwira tama turihe tubonane ubu nyene na dufise none ndiko navuga cyavuga tubonane ubu nyene ushaka kujahe yashaka kutokiga deni kabisa nshaka kujya steak ya tugenda gutemo turashobora kurira ya mashugwe ariko bro urazi yuko ibi bintu n'abastari bakashobora kubikora aramusitari usanga yifunga avuga umukana kandi amuvuze avayishima cyane abantu bava babona yuko ndamugunda mushaka ngabo wowe wa direct man none rega the think nuko naho bivuga utazobuza umuntu kwiyumvira ibyo ashaka exactly they said yuko cyangwa ushaka kubivuga nk'akazogira handi n'undi akazoba amuze umuntu Maria pense umuntu cyangwa cyanyuma cyangwa tocapsikini ngo biraryoshe hari ikindi kibazo uramaze guhabwa amahera n'umukobwa ashika ibihumbi ijana ni make cyane ahubwo twumubaza cya kibazo cya angahe umaze guhabwa mu bakobwa bose muzi nanjye pemporte wo musohokana cyane nindi umukobwa amaze guha amafaranga menshi ndifite kumenya mugabo amahera menshi amaze guhabwa avuye ku mukobwa rangahe umukobwa wari we wese simaka musohokane uzina igitsina gore hari uwamaye menshi mugabo yayama bitandukanye matranche nangahe yose hamwe ari nko mu 5,000 cy'amadolari bisigura yuko niwe ni wa mbere rero ni wa mbere vero okay donc dukeneye kumenya mugabo tumaze kuva amadolari ko atari amaruta kandi kwari kumfasha ari kare kwari kumfasha nitwana oya nitwabitoye ari umuntu wo hanze si umuntu nga kuko ngo yita mu 5,000 dolari kare wahe na famille yo mugihe warasaze ujya muhungu yakuroze abasani bararoga bakuroze donc merci beaucoup kuba direct kuri ico kintu 5,000 dollars kuri menshi marundi nanga 5,000 dollars hafi ma 20 oya renga 20 millions ma 20 millions je ndafata 20 millions yiwanje sinoresha vraiment nyene ndafata ubuhera mugabo nigo ndafata menshi mugabo denku canke ngo mugariga nanje ndabibutse ko yaza neza ngahe ugasanga bagwaye gukatwe sa uragiye urarishishure uragiye yo muri muracavugana n'uwo yego turavugana yaramfashije mu buzima kubera ko je nkishiki Bujumbura rega n'ivyari fresh cyane
est-ce que ni umufana wawe canke ni umuntu wo muri famille n'umufana nyene twaraganiriye turicara nk'uko amaduhuriza ku bibazo yemera kumfasha. est-ce que kuko kuna gufasha ntibibaza yuko hari ikintu yoba nawe nyine ashaka akongera ko peut-être sinibaza connaissance sinkunda kuvyita ivyo. est-ce que nta kantu nta uramaze kuba connaissance urafise ingene ushobora kubona umuntu ukabona uyu muntu arafise akantu ko yego ntashaka kuba ouverte mugabo arafise akantu nta kurabona bisigura ko ariko aragufasha kabugenzi kugira utere imbere donc bisigura mugabo byaraheze nawe nyine naramubujije kubera kuva aho nyine ntanguye kubona ndongo nyine nkora bigakunda ncinda mubwira reke kuzarigora mugabo nk'ubu byanse sinareka kumubarinda mugabo urumva yuko ni vyiza mugabo ndiyo azaye kumushimira nyene ijuru mubwira thank you cyane kabisa nawe ndiyo azaye proud kuri we donc kibazo cyanyuma ni gute cyari cyanyuma ico kado irenze umaze guha girlfriend wawe niye nta girlfriend afise amaze hapana wafise uyu urafisa uwo mumaze gusohokana na wa wundi na wundi yaje kumuzenya après Chelsea wa wundi yaje shaka kugira pole kuguhoya rega après Chelsea niwe mukobwa wenyine nzi mu buzima donc umaze kuja umva relationship mu bantu bakobwa biri gusa uya umwe cece ni twakunda ni bien akadona muaye c'était juste yari soirée organisée et puis elle est pas venue novuga ko ari kado ya mbere deception lago inde uyo uwo mukobwa ugiye yaje après Chelsea kado irenze amuhaye yambwire soirée ngabo niyaje kusha wumva amafisi urukundo man ufite ibintu by'aba niyo mpamvu ibyongereza byinshi ufite ibintu by'abantu hanze cyane bon je ndi asanga twashaka nshaka kubaza ni abasani ko tuzi abaririmbyi bon je ndi marié naravuye muri kategori y'abaririmbyi bagize abaririmbyi ko tuzi abaririmbyi ko tuzi bakunda abakobwa bakabakunda n'abakobwa benshi umaze kujya abana n'abakobwa bangahe dramati kuva watangwe guca ubwenge ndakivuga ko nicyo cyanyuma soit uragipiripiri soit uzoba dusinze ndetse n'ikindi kintu cyavande en fait kuva kuri cece mwana na kimwe narinzi hajya hose ntwari bwajya umwana oya yo bucho yo baji so donc ujya mukobwa yaje apece kintu yacha kudevyeje yeah chuya la vyose ka osina kinga oya nari inkuze twacha yo 25 muri mumimba iyo twasaga nuzadira batera kibubiri mga siwe yandeje mga wewe kameme umusaza afise ubuhinga ko umuntu yandeje mu mumenye muca musara wese nuba bashaka kumenya umuntu ubasha kumvuga ko batari banga oya sarisha abantu boca babigira so kubera ko naramubwira naramubwira ama story ya cece and she was like oh reka ndakwereka ingene umwibagira so I was like ndamwibagira gute and then she was ready and I was ready we had the thing mugabo wewe yaramaze kubikora donc yari karakuviola man oh yes yarika she was trying to help me yarika aramfasha none ikibazo ni iki eske waramubwiye ava waramubwira yebana moi c'est la première fois yo qu'est-ce la première fois yarabizi uruva yo acarambira impamvu wowe uguma wiruka inyuma y'uwo mukobwa ni kubera nyene utarasara mu mutwe and then after tubikoze nothing changed and I was like this is bullshit so kuva ico gihe sinigeze nsubira kwizera mu ivyo bintu navuga canke Chelsea yakwankiye ivyo kore yabona umengo uracara umwana umuntu utaranabikorana yavuga ati actually Chelsea yamoye ubusani cyane kurusha ibindi bintu byose so avuye Chelsea numva si vyatari and then chamura n'undi mukobwa so c'était la go wenyine que j'étais avec twashobora gukora ivyo bintu amaze kugenda chanja muri deception ya maybe umwaka umwe n'igice so that whole time nta mukobwa numva shaka kubona so nyene urumva ico gihe aracara abakobwa babiri
so maze kwivamwo nja twavuze kuryama nama nyene buzura baharura nawe akora amaze kuba babiri wondi yakudejeje so maze kuva muri deception camura n'undi mukobwa uwo mukobwa turashuhana tumaze gushuhana anzanira ibisanga nawe nyene baramupresenta ko nk'umusheri and then uwo wundi bari kumwe baca barahebana aje kumusaba akumuje amafisi ibibazo babaye batatu undi ufise umutima ukomeye wo kwihangana twe turabaga babaye batatu muri gend actually ntibarenga nka batandatu kandi I'm being honest yeah. Okay, kibazo cyanje amarira aronse kuri madame nangara Ciao, uyu mujama kwera afise ibintu afise ibibazo cyane mu rukundo bro. Uzofumugira mariage ndake. Ubu musi uzogwa kugikobwa wakuze neza na neza ikakwemera uzocukitamo. Kugira natse kwa muri deception. Kuko bro waciye mu buzima kabisa. Abandi barababazwa mugabo aguma bagutamo. Niho cukomera. Hama abastari ngo abastari nta rukundo. Mwibye. Kandi wowe waranarongoye. Urabireka ko bikunda. Ngo abastari nta rukundo bagira ngo ukundana n'umustar. Iyo uzokumva yariye n'uzamugeza zawe urumva undi mwana aguma babazwa ashaguma babazwa undi mwana. Atarababaza. Amaranga. Kuri YouTube honyene 3306.04 na mayero na madolari. Madolari. Na mahera tari make. Ariko madame nifise combien? Menshi. Nifise menshi. Mugabo ni kubera ko yabanje yari bwabe monetize. Donc yabaye monetize channel yawe ikirajamo direct no kwinjiza amafaranga. Félicitations courage cyane. Yewe kiganiro kiraheze tapi bari. Bahungu ndibaza tumaze gukorana ni ryambere. Amazi ko umuhungu umukobwa umwe n'umuhungu atari pepe. Donc respect kabisa respect. Merci beaucoup washoye kutwemera kuza mu kiganiro cyacu. Hewe la copine de Comengo ushaka kupresenta candidature ko aho uri ndabona en fait ndiko ndabona lotu nawe urafite ikibazo ndashaka kibaza mu kiganiro akibaza wakarose ndabatse ariko hanyuma kwavuga ivyo kubabara nace mbona ubu naho tiko turagiza nibe kwa wambaye amafilme urabatutski yakote vyose canalize. Donc merci beaucoup bro, merci. Bien agiye kuandika. C'est un honneur. Kuza mu kiganiro cyacu. Urafite cyongereza bro? Ndio. Niko yananje no babaza mugana hacu. Oyagiye mwakoze kuntumira. It's actually a pleasure to be here. So nibaze yuko atamuntu umwe twakomerekeje mu byo twavuze. Wapi ahubwo yari kesi yo kuba honest. Ahubwo wowe wakomerekeje abantu benshi kandi ikiganiro abantu benshi cyane baraza wala copine hali ya mdamu wamubona aguma atakoye candidature ya mbere kandi iri poche donc merci beaucoup merci ko kiganiro kusakurabwa n'abantu benshi cyane kameme kubera twaronse kuri kwishi cyane kuvuye kwa dramatique twagiye tuvana hamwe vraiment isigura yuko abantu ndiyaza amaza gikunda hama yo bro je police sana ndakubwiye police sana kubera je mu buzima bwanje madame wanje arabizi sinigeze nkundana sinigeze nyine ngira ngo fira umuntu mugabo nkaca numva nyine ufise urukundo murabaho abantu bafise urukundo barabaho kabisa courage kandi oya sinibaza ko nzoshika kubera actually the world we living umuntu wese bagira bavuga gute nyene bamujya avance they take advantage of that person nyene kubera ko you give bakaja profiter et puis they let you down. Don't give up man, don't give up. I don't think so. None nawe nyagafoto kwa uri kwimoto ugize ukiri umupeti none wari kuno musi zo dramatique mana abantu kwisi yose nyene dizo none bisigaye ko n'umukobwa ntu give up ingo ushobora no kuzovuga ngo abakobwa kuno kugasosa ngo uruse umukobwa afise izo nuzo yazo se ukeneye ukavuga ebana c'est elle narindindiri. Donc don't give up in life because that's it. Ibere ni heza
The imbere mu Cyongereza is like The future is bright. the future is bright. Yeah. Wow. Yeah, don't give up in life because the future is bright. I was right. Yeah. Déjà fini. Oh, arakubwiye. Bon, ikiganiro sasa kiraheze. Bon, merci beaucoup Dramati. Merci beaucoup Lisa Carla. Ciao. Bisous.